Gakara naratangajwe n'ikintu kimwe, naratangajwe n'ukuntu ushobora gufasha umuntu ku bitaro vya Kunyakazi. Nukuri sinkubesha, ivyo bintu vyarantangaje. Ubundi abantu tuba turondera inyungu, mugabo we nta nyungu warondeye, nta niyo waharaniye. Vyarantangaje cane rero. Ariko burya nakoze vyari ngombwa, kuko uko biri kose ndi umuganga nubwo atakazi mfise. Rero umuganga aho ari hose abategerezwa gufasha umurwayi atitaye ku cari canke atitaye aho ari hose. Niyo mpamvu rero sinitaye ngo banyimyakazi ngo bakampaye, ariko nuko nari kurya mwana akeneye ubufasha mu gihe ata muntu umwe ari hafi yiwe. Hama ibyo bintu wasavye n'ukuri ntivyokunda. Mugabo hari igihe tuba dusagazi kenshi ugasanga abakozi ni bake. None ndakubaza, mu gihe twaba dufise abantu benshi tukaguhamagara waza kudufasha? Egome umuhaye amahirwe vyoba ari vyiza cane. Oh, merci beaucoup, uri umuntu mwiza. Hama reka rero niho nkiva ku kazi ubu nyene, reka urabona ko nari nshitse, reka ngende nduhuke, akazi kari kabaye kenshi. Sawa murakoze. Murakoze cane. Hai. Karibu rero. Yego murakoze. Mumeze neza? Namahoro none. Amahoro. Gakiza uyu munsi yatashe arushe, ntitwigeze tuvugana ijambo na rimwe. Nico gituma naciye ndabatelefone kugira ngo muce ngaha tuvugane hariya ku kazi nyene bimeze, akazi nyene kagenda numve. Hariya mu ncamake ngerageje kubasigurira amajambo make, nari nagize akariste ndababwira ibintu dukenera kwa muganga. Hariho bimwe biriko biragabanuka, nico gituma twaratereza kongeramo ibindi, nko ku kijanye n'imiti, bivanye n'uko dusigaye turonka abarwayi benshi. Urabona hajya ahantu dukorera haba abantu benshi kandi ni hafi y'abantu benshi. Ubu rero basigaye bahahurumbira kubera aha dusigaye dukorera dusigaye turonka abarwayi benshi cane. Abantu baba ngaha ozamviro y'ibitaro baratwitura kandi baranezererwa serivisi yacu. Bagenda batubwira yuko tubakira neza, bivuje ngaha no kuri ari amahoro, baca bakira kandi bikabafunyiriza n'urugendo rwo kuja kure yabo. Nico gituma usanga imiti iduherana n'ingoga, n'izo materiel zikaduherana n'ingoga. Ikindi naco turakeneye n'umudentiste. Abantu benshi basigaye baza murondera, ugasanga babaye oblige kuja kure, canke ugasanga nyene muri uwo mwanya ntabonetse. Nico gituma twashaka umudentiste twavuganye na Gakiza ko kugira abantu abenegihugu boroherwe. Okay, uwo mudentiste nawe naravuganye na Gakiza ko azomurondera, hama bakavugana, azosigara mpa raporo nyene vyagenze. None materiel zigabanuka peut-être muri jeniko ko dufise umujenikologe. Muri jeniko hari ikibazo nyabaki? Muri jeniko imiti turakeneye kongeramo, kandi nk'ubu nari nabibabwiye ko
ko ari igihe usanga twagiye gusteriliza bijya bintu dukoresha kuko usanga abagwayi ni benshi twari dukeneye kuvyongeramo navyo nyene. Ego okay. Ofete gakiza twari twavuganye ariko imiti nukuri namwebwe burya nabangaje ndabizeye hajya marusha kuvugana na gakiza imiti mukayigura nta ngorane nimwe nubwo je ntoba naciye hajya mukayigura imiti nta kibazo ariko kwico ca materiel ngiye kuvyigako. Muri ibi bihe maze iminsi mbona haza abamama abantu ko usanga bararembye rwose ko usanga kenshi dukora amasezariyene menshi vraiment n'ujya mu docteur kandi aritanga cane mugabo hari igihe usanga yarengewe bikaba nyene oblige yuko abagira cesarienne. Nico cangenza ego kandi murakoze kutwakira irageze muhira nduhuke naraye kwizamu nirigwayo ibisigaye nzoca ngira kajya kalise burya nyene mume imiti ndekomande kakiza zobabwira tuzatugejeje. Okay mbasi. Ego nirigwa neza rero. Ego murakoze. Sawa sawa. Sawa. Sigara amahoro. Ego. Shajori nikuri sindakubesha mukuru wanje n'imisasi gantangaza cyane sindanamutahura. Agutangaza gute? Sheri sindakubesha sheri mukuru wanje nta muhungu n'umwe afise bakundana. Sheri hari umuhungu araho sheri ni beje ndamugotowe ariko ico gutangaza mukuru wanje menga ntamubona sha. None ubizi gute ko atahunda afise bakundana? Aya vrama mukuru wanje ndamuzi neza nta mushera afise. Ashobora kuba amufise ukaba utabizi ariko noyobiga umuntu tuvugana akafise umushere umuntu tubana turarana telefone yiwe ndayitora hinjira muri WhatsApp sindanabona ni nimero isevize ko bebe canke shera message zo ntanditse sindabona ngo bebe ngo hani ngo sweetheart nukuri sinzi vrama. none urigera umuganiriza uwumve ko atamufise canke atayindi mpamvu ituma tomukunda uwo muhungu ntumwinjirire afise impamvu. Nukuri nta mpamvu nimwe ihari yotuma adakunda umuhungu araho nawe ndazi umubonye nukuri wo mukunda. Umva usanga hari impamvu ituma atamukunda bisaba umuganirize naho yoba adafise umusheri hari igihe bisaba umuntu abanza amushiture kugira mukunde. Rero ivyo ntumwinjiye mu buzima umva rero werekana n'ivyo sinico cari kinzaye. Je icoma deporsa akankunda deporsa nokwereka nakubesha urumva izisigaye zose 98% nozishirirako kandi azinozivyaza umusaruro ku muhungu araho sheri sinzi. Oya nawe reka kucuvuga ivyo bisaba muganire umubaze impamvu nakubwira hari igihe uzobitahura impamvu iyo batamukunda. Rero nakubwiye sico canzanye mukobwa. Urabona rero irya kuru duheruka kwiga ndagusavye no kuruzana amanote ufashe usigurire urana anatomy sinumva namba Anatomy niyo kuru ya mbere twiga hajya yorosha nuko njya mu professor yitwigisha neza sheri nimba ari anatomy ntugire ikibazo basizana amanote dufise amanote niho no kwereka ingeno bisigurira neza. Ntugire ikibazo kuri anatomy nukuri yose nubwo ntwafise amanote nukuri nawe gusigurira.
Macubahiro. Mabe. Meze neza. Hewe, uyu musi tuja. Uyu musi sha tuja ahantu tunywe kamwe, biga hajya ahantu tuba twarushe kwa muganga twawereye. Tuja kwinywera akaji canke kamoya. None ubuzima si Imana butanga. Uribuka wa mutipe yaza gusaba akazi aje kukubaza ko mwoba mwaramuhaye akazi akaca afasha umwana yaragwaye uramwibuka? Uvuga wa mutipe yirabura? Yirabura Yitwa Gakoni Gakara. uramwibuka? Aha voilà Gakara. Ndamwibuka. Twari twahuye ndamubaza ndamubwira yuko ukuntu nyene vyanryoheye ukuntu yafashije umuntu ku bitaro vya Mwimyakazi vraiment vyari vyantunguye. Rero ca ndamubaza ko urabona birashika tukaronka abagwayi benshi iki ubuhoni benshi baruzuye. Nca ndamubaza rero none vyokunda iyo dufise abagwayi benshi ko uraza kudufasha akazi? Hewe yaremeye. Yo ujya mutipe ujya munsi yarankoze ku mutima n'umuntu w'ubuntu. Hariho kakana kaguma kavomsa karemvye yagateruye gutya umuntu arakirukanganishije jejenye nawe nari gusaba n'umwana mwiza cane kandi akazi vraiment je akora ibintu akunda. Uwo muha chance je ndabona abagwayi yo bafata neza cane. Nukuri ashinda gukenguruke kuba waravyiyumviyeko. Gusa mu Macubahiro urumva nyene nanje vyarantunguye. Yamenye n'umuntu atababona ukuntu aho yomushira kubera urabona ko twari dukeneye urya muganga umwe. Ariko uko azoza aramenyera tuzoza twiga ikibazo ciwe. Hariho akana yafashije kakumadamwa. Wabibonye ukuri manje nawe mbese? Narabibonye nivyo vyantunguye vraiment. Ariko ni vyiza ko azocaza araza azomenyera komsa bitume tuza turamuha agafanta. Yego tuzomufasha kandi mu mafaranga tuba twaronse nyene ntitwobura ico tuyamuhaye ntiyobura ica mu marira. Ikindi naco umusaruro tuzomuvyaza nuko nabonye yuko akora ibintu akunda. Rego uyu mwuga kugira uwukore utangura kuwukunda d'abord, ugatangura kwifata neza kandi abagwayi ukabitaho. Buriya umuganga arashobora kuza akaza muganga afite umutima wo gukunda abagwayi nta valeur ajoute kubera burya abaganga bazimeye ko umugwayi ugiye ukamuganiriza ingwara aca yumva umenga agira kire ukamwitaho. Bijya bintu yakoze abaganga bose boza baragira nka kurya kuntu yakoze. Abagwayi baca bumva baremye ko bari mu maboko y'abantu babakunda babitaho. Nukuri kw'Imana tumuhe chance. Yego wagize neza cane. Reka ivyo tubigarukize nga turaza kubisubiramwo nitwashika kugira mbera bishasha. Hewe Ndabikubwira twicaye. Urangurira? Okay, twakazi tuje none. Mbega nyene twigire hehe? Urazi imbere twari twagiye hehe? Hajya twari twagiye Belvedere. Tuje hari ahantu Munyabugete hitwa kuri Bella. Hari ji imeze Bella. Hewe Twagi? iyo ji iraryoshe. Gakara. Vyagenze gute n'umusi ko nakubonye ugiye gufungura? Urumva amasoko kuruhuka yageze abagwayi mbona ari benshi cyane gose. Ndaraba ino bahamagara hari abahamagara kandi nkone ko n'abantu basabwa yuko umuntu yitaho ubonyene. Mu Macubahiro nawe yari muri urgence muri afite akazi keshi. Ndaraba rero kuja kuruhuka nsize abagwayi ndabona ko atakamona kamwe vyotanga. Cyangwa ateka manzi nite ku bagwayi ntibamera neza nko n'umwanya ubonetse nagenda nduhuke nta kibazo cyo kurangira atamwanya mbonye. Ku buryo udashobora kuja gufungura? Eko none kuja gufungura umugwayi akagira ikibazo
kandi mbona yuko bikenewe yuko umuntu amwitaho. Nabonye ko atakamaro vyogira gufungwa ndabandafungura kandi nama nafunguye ariko tumaze twita amagara y'umuntu hamwe navyo biza mu nyuma. Okay, ivyo ni vyiza kuba witayeho akazi mugabo no gufungura biba bikenewe kuko utafunguye ntushobora gukora neza. Hama reka ndunywe fana. Sa murakoze. Ndabona atakamaro ko kujya kumifana ndi jenyene. Kurazi fana ntigihora umuntu umwe. Kandi nanje uko mbayeho ubuzima mbayeho n'abagenzi se mbona twabaje gusangira ifana. Gakara, usigenda kwa maheruka yangu. Oya, ariko mumbabarire. Nawe urumva yuko ifana y'umuntu umwe ntabwo iryoha. Okay basi, injira mu modoka twende kwisangira. Chewe. Dusangira ifana. Sibura byumvisha mawe. Ego, genda mu modoka dusangira. Samisi. Sawa. Sanu mukate. Mama, bonjour. Bonjour. Kugeza. Oui, mama. Karukana tuvugane. Mama, nacerewe kazi. Turaza kuvugana ngarutse. Ndabibona ko wacerewe. Kandi wari kuguhana ni jewe. Nanje nje ngomba ko tuvugana. Ariko nubwo biri uko hariho umuhungu yamye ngaho kurondera ejo. Umuhungu? Yego. Mama, yakubwiye ngo yitwa gute? Bega mana yanje yambwiye ngo yitwa nde? Sahiru bene. Sahiri?